UNHCR is continuing to advocate to the government of Tanzania to ensure that or encourage them. HCR ibandanya ihanura ihimiriza leta ya Tanzania gushira mu ngiro ivy'isabwa, gukurikiza amategeko, impunzi zihahungiye izikingira umutekano, inazifasha uko bitegerezwa, harimwo rero n'impunzi z'abarundi. Turabandanya no guhimiriza amakungu gufasha kugira Tanzania ishobore kubandanya ifasha impunzi zose ifise, harimwo n'abarundi mu vyo bakeneye. As well as solutions to Burundian refugees and other refugees that are living in Tanzania. We are also working with the government of Burundi, who have assured us that conditions. Turiko turanakorana na leta y'u Burundi kugira haboneke ibikenewe vyose vyo gufasha abarundi bahunguka, babifashijwemo na HCR n'ibisata bitandukanye birabi vy'iterambere. Baragira utwigoro two gutunganya aho bashikira, kubafasha gusubira mu buzima, kuronka akazi n'ibindi. Opportunities that will enable people to find jobs or find ways of earning an income when they go back home. So it's really a concerted effort, both with the government of Tanzania and with the government of Burundi, to ensure that wherever people are, no twigoro dutegerezwa guhoraho tw'amareta ya Tanzania n'u Burundi kugira impunzi yabiyitashe canke ikiri mu buhungiro ibeho mu mahoro, ishobore no kugira ico yimarira, ariko hejuru y'ivyo hagataha ubihisemo employment, any other solutions that they would be seeking.